Episode y'indwi zigize episode 70 nateguye sur développement personnel zizodufasha kwinjira muri 2025 turi bien déterminé, turi bien engagé gushobora guhindura ubuzima bwacu malgré ama circonstances, malgré ama bad situation tuzogenda turahura nayo. Izi episode ndiko ndategura niziza zikurasira yuko ubuzima bwawe buzoca bworoha, ahubwo niziza zikurasira yuko uzogira capacité yo gushobora kwafronta ibibazo byose ugende uhura navyo. So ino episode rero ni imwe mu episode akomeye cyane abantu benshi tuhora twirengagiza mu rugendo rwo gushobora ku realize ama objectif yacu. Rero uno munsi ndinga kugira ndakubwire nti cyangwa kugira tushoboye kwigira hamwe ni koma dushobora kudetaya ama objectif yacu. Ikintu cyambere ukiye kumenya nuko umuntu atagira objectif imwe mu buzima ngo abahejeje, no? Objectif ziba nyinshi mugabo zigushikana kuri objectif imwe nini. Twese tuvuze ati ni ya objectif y'ubuzima bwawe kubaho neza, kubaho unezerewe, kubaho ugeze icumari abandi, kubaho office impact zitandukanye ku muryango wawe, mu rushengero rusengeramwo no mu bindi byinshi bitandukanye. Hari objectif tuvuga ni kubaho office umuryango mwiza, umugore, abana, tusa. Rero izo zose urumva ni ibintu bigize ama objectif. Rero no munsi turi ngaha kugira dushobore kwiyumvira koma dushobora kwinjira en detail ya chaque objectif umuntu mbere gushaka kwiyorohereza cyangwa umuntu mbere gushaka kuzorosha dushoboye kuzirealiza. Kimwe mu kintu kwanza cya mbere numva yuko no kubwira reka ndagusharing this my story. Ku bintu uvuga yuko ubwanje byashoboye kuba bimfasha no munsi nshobora kugira capacité yo gushaka kugira video, nshobora gupartager bimwe mu vyumviro byanje, nshobora gupartager amwe mu experience nagenda cyamo mu buzima. Ni muri 2016 nari nicaye mu ishure. Normalement mu ishure je nari umwana deranje gose nkuko bisanzwe, même si cyo gihe nari mu conseil mu ishure, mu conseil kandi même takaba deranje. Rero hari umugenzi twari tuzinanye vya grave mugabo twaciye tumenyana gose gusumba. Yasaza haruna nicaye nyene yemeje kugora abandi bana hariya arambwira ati amza naho ukunda kuderanja mu ishure, naho uvuga amajambo menshi, naho atakirundi neza uzi, mugabo sinzi impamvu nje ndakubonamo umuntu akomeye. Entreta ico gihe nari mfise objectif zitatu. Iya mbere yari yo kwiga, iya kabiri yari yo gutamba kizomba na salsa cyangwa amadansi latino yose, iya gatatu yari kujya gusenga j'étais musulman mu musigiti. Urumva navyuka mu gatondo nja kwishure, mvuye kwishure nkafungura nk'abandi bana, nkaruhuka gato 15h nkagenda gutamba kizomba, 18h nkagaruka nkaja hehe mu musigiti. Mpamvu yo musigiti 19h nkiga, ejo mu gatondo meje kwiga gato nkaca ngenda mwirigara 21h 22h ngataha. Sisa me kuvuye umunsi wo mugenza njambwiye ati ndakubonamo ikintu gikomeye, we ubwiyo atazi icari cyo, je ubwanje ntazi icari cyo. Je me suis posé beaucoup de questions. Niyumvira eske koko icyo kintu avuze gikomeye kiri muri jewe ni giki? I don't have any dream. Me bukeye bwaho ndamurondera turavugana kandi ambwira ati ngomba je ko bwanje ndibaza ko sonze uri mu mizilma. Icyo nzi kwa mizilma nuko muri abadandaza bakomeye ivyo mudandaje vyose biratera imbere. Vuga ati okay ndaronse umuntu wa mbere ashaka kunyizera nk'umudandaza. Ico gihe nari natangiye gukorera umuntu ivyo kwandika ku mipira, ntangura rero kwibona nk'umu businessman, ntangura kwizera nk'umu businessman. Ico gihe mugabo kumbwira kandi uko ndahindura image yiwanje nari mfise yo kwibona nk'umuntu umunyeshure aja tujiste muri gutamba kizomba, asenga, agenda marigara, ibintu bene ivyo. Ntangura kwibona nk'umunyeshure mugabo mu businessman, ntangura gutrasa urugendo rwo guhindura ubuzima bwanje. Ntangura rero gutangura kandi kwimagina comment nshobora kuba mu businessman.
muri ico gihe rero nca ndafise objectif yo kuba umu businessman 2016 umwaka utanguye mbona video ku mugenzi kuri stati yari ya chaîne imwe yitwa H5 Motivation, yari video ivuga kuri nouvelle an, nouvel esprit, nouveau toi. Ntayumvirije iranyispira vyatari. Numva ivyo bintu bimuntu ariko numva birandyoheye. Numva yuko jewe gushobora gukora nanje motivation ari ikintu cya mbere cyo ndyohera. Ngo nyene cyane barakurikirana iyo chaîne, ndatangura gukurikirana amashene atandukanye, ntangura kwiyumvira kuba motivateur batandukanye, ntangura gukurikirana amashene avuga kuri motivation y'inspira. Muri cyo gihe ndafixa objectif mvuga ati nanje nzoba motivateur, me sinarinzi ingene bizogenda, me iyo ibaye objectif yanje global. Menshi nangura kwimvira umumotivateur wanyawe bameze gute. Umuntu kaza abaciye ubwenge abafise icyo yamaze ibintu bene ivyo, nangura nje kwimvira ingene shaka kugira icyo maze. Bonye cyane ngira mu rugendo rwo gushora guhindura rwo gushaka entreprise maba company hamwe n'inshuti zanje. Entreprise tangura muri chambrette igendera kura. Ico gihe nangura kumva yuko umumotivateur wanyawe ateza kuba asoma ibitabo, nangura gusoma ibitabo naho nabisoma nabi, nangura kuba intéressé avec des histoires z'abantu bagiye barashaka ibintu bikomeye. Mugabo ico gihe urumva nabikora ndiko ndi inspira jewe, sinabikora kugira nze ku inspira mu gihe jewe ubwanje narashobora kwimotiva, me byarantera intege kandi nkabandanya nkurikirana ama podcast, ama emission, ama conference atandukanye online hehe. Niko guhura kandi nimwe mu video akomeye cyane ya Nahimana Dieudonné. Ico gihe ndakanguka kubona ko ari umurundi afise ivyo vyimviro by'abantu mora nigira ko bo hanze. Cyadisita kumugira momento nareze no kubimubwira. Momento mu buhe buryo bwo gukurikirana chaque mouvement, chaque activité yiwe ivuga kuri development personnel cyangwa kuri leadership. Na talk show yiwe nimwe yabaho naja kuraba, nta hantu na hamwe numva ko azakugirira conference bisaba amafaranga bitasaba amafaranga ateza kuba ariho ndi kirese ntabimenye. Nko guhura no mugabo witwa Tony Robbins kuri YouTube, umwe mu bakoci akomeye cyane mu gihugu cyo muri Amerika sur développement personnel. Video ziwe narazikurikiranye kugeza aho nkurikirana documentaire yiwe yise I'm Not Your Guru muri Netflix. Naheravye inshuro zirenga 4 nkuma ndayisubiramo kucyo nagenda ahura n'abantu benshi batandukanye kuri YouTube, Prince ya Jay Shetty. Ivyo vyose nabikora juste kugira ashobore kugira gute kwiyubaka, shobore gushaka kuri objectif yanje kudevenir umumotivateur. Nagenda niga ku bintu bitandukanye, niga kuri religion zitandukanye. Rero ivyo vyose nagenda akora nivyo bita kwinjira muri detail y'ama objectif ya, kuko biri très dur cyangwa difficile kuri wewe gushobora kurealiza objectif ufise mu gihe utaratangura kwiyumvira ingene ushaka kwinjira en detail yayo. Je ne sais pas objectif ushaka kuba ufise mu mwaka uza cyangwa mu mpera z'uyu mwaka. Sizi ikintu wifuza gushikako, memenya yuko uburyo bwiza bwo gushikako no gushaka kukinjira en detail yacu gakirabwa kiminimiza kakigabura umva mu maparti atandukanye. Mugabo tushise tumaze kwiyanga par exemple ashaka kuba ufise nka objectif yo kurangiza umwaka ufise nka 10 cyangwa 5 cyangwa 1 million cyangwa 500,000, je ne sais pas bitewe na capacité yo kwiyumvira. Mais iyo ni objectif ushaka gushisa before this year end. Mais comment ushaka kwinjira en detail yayo mafaranga? Dufate 500,000, dufate 1 million. Ushaka kurangiza umwaka ufise ta propre 1 million. Ushaka kurangiza umwaka ufise amafaranga yawe bwite umuriyoni umwe swati muri konte cyangwa mu maboko. Rero uburyo bwiza ari bwo gushaka gushika kuri ayo mahera, tangura kwiyumvirana no kwinjira en detail. No kuri iki kugira ndayaronke. Nutumbira nshaka abakira bangana iki?
udandara si cyo kintu ushaka gukora, ni service nyabaki notanga. Uko niko kwinjira en detail, ndayashaka gushika ryari, nukora iki kugira umuntu noranda service nyabaki kugira umuntu ashoboye kuma ayo mafaranga. Nomara kwiyumvira uko kose uza gutora solution. Umaze gutora solution ne uca winjira en action cyangwa tu passes à l'action. Mais juste ushoboye kuvuga ati ndashaka kurangiza umwaka afise million, mu gihe utari kuri yumvira how ushobora kuyaronka canke ivyo wokora kugira uyaronke, aho uzobura kurata umwanya. Rero reka ndaguhe ubu buryo bugera kuri 4 canke 5 buzogufasha kwinjira en detail ya objectif yari yo yose uzobushaka gushikako. Icyambere nuko ukwiye kwanza gufata muri début ya 2025 uyumvire ama objectif yose ushaka gushitsa, ama objectif yawe yose ushaka gushitsa before 2025 irangira. Niwiteho ku bibazo, juste andika shaka iki, shaka kuzoba ameze uku, shaka kuzoba mvugana n'abantu bameze uku, shaka kuzoba ndiko ndakora ibi, shaka kuzorangiza fils entreprise yanje imeze uku nuko nuko. Wowe ufate igipapuro canke notebook yawe uvyandike. Umaze kuvyandika ucurabere muri zo zose objectif wanditse ni yahe muri janvier itariki 2 ubona kuzotutangura gukorako, cyangwa ubona ko izokorohera gukora, cyangwa ubona ko izonyaruka gutahura kugira ibikore. Hamuco yakucuyandika nayo ni ahantu yonyene we fix. Rero iyo objectif ndayihaye amezi 2. Muri aya mezi 2 nzohera kuri iki kintu mu itariki izi nizi z'ukwezi dufate kwa kabiri itariki 3 cyangwa ukwezi kwa mbere itariki 5 nzokora iki. Hama mu kwicumi zobe namaze gukora iki, mu itariki 20 zobe namaze gukora iki, kugeza aho ya mezi 2 cyangwa 3 wahaye ijya objectif yawe, ukavuga ati je muri aya mezi 3 nzoba namaze kurealiza. Bien sûr hari bitazogenda nkuko ubishaka, mais basi effort yo kuba warashoboye kwandika ukaba warabikoze. Washaka utazokubita 100%, washaka uzasanga wakubise basi 80 cyangwa 90%, parce que nushobora kwandika ikintu utizera. Everything wizera usanga wacandise cyangwa ubwirizwa kucyandika ahantu. Hama rero petit à petit ukihinde objectif mu kwezi kwa 3 gushika mu kwezi kwa 6 ushaka kuzoba namaze gukora ibi, hama ukacugenda evaluate. Shaka ikintu cya kabiri umaze gukoza kwandika, tangura gukurikirana imwe rero ku yindi. Tangura ahubwo umaze gukoza kuzandika, tangura gupasa à l'action. Yikoga kimwe ku kindi, kimwe ku kindi, kimwe ku kindi. Hama umaze gupasa à l'action, zozo uragenda evaluate igikorwa wagiye urakora. Tutangura kugenda evaluate igikorwa wagiye urakora. Iyo ni partie ya 3. Ugenda evaluate uraba eski ibintu narabikoze nkuko nabivuze ya tariki imwe gushika mu tariki 5 narabikoze nkuko nabivuze ko nzobikora. Ya tariki 5 gushika tariki 10 nuko vyagenze. Kwa kwezi kwa mbere gushika kwezi kwa 3 nuko nyene vyagenze. Ugenda evaluate. Muri ico gihe uzori kurafata urugendo rwiza rwo gushaka kurealiza objectif yawe cyangwa ama objectif yawe. Ikindi kintu ni gucelebra chaque petite réussite uzogenda urashikako. Hari abantu bama bavuga ati nzoryoherwa maze kuronka 1 million y'amarundi, nzoryoherwa maze kuronka 100 million y'amarundi. Me ukibagira kuryoherwa kuri ya 10000 francs shwe kwa winjiza, kavuga ati kuri 10000 rero naronse, reka mfate ibihumbi 2 shobore kwihakana ndyoherwe ko basi nashwe kwa ntiri nambwe kwinjiza 10000. Gucyo chaque petit réussite ugenda urashikako, ugenda uracelebra, parce que biraguha une sensation ya y'umunezero, bikaguha une pouvoir cyangwa une motivation ituma ubandanya. Uko niko kujya detail y'ama objectif yawe, uko niko kurealiza objectif zawe, uko niko guhindura ubuzima bwawe.
nkuko mubibona ndi hanze, urabona inyuma hari icyapa ca Yesu n'umwami. Reka nakubise gato ushiye guprofita. Yesu n'umwami, uvyango vyemera Yesu n'umwami ni icyapa kiza cyane. Abantu bo muri Virito turatambuka bitwibusa quel point twatewe iteka kuba twara Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwacu. Yari ton coach Elfi qui vous inspire. Peace.